Je nagiye nzi ngo umugore ntashobora guhindura ingeso utamukubise utamuturumise ngo umufatire ingingo ruhasha. Imana idufashe cyane. Yesu ashimwe. Ni umunezero ntangere tukiri hano ku isi, tukiri mu matazirano numvise shima Imana, numva no gutera intege naje ndazitera mu ijambo rivuga ngo we gusa gumiza umutima ku ntumbero nyamukuru. Imana ishimwe. Turaza kubiraba mu majambo y'Imana dusanga mu byahishuriwe Yohana igice cya 19 umurongo w'indwi n'uw'umunani. Tuce turaba no mu byahishuriwe Yohana nyene igice cya 21 umurongo wa 6 n'uw'indwi. Imana ishimwe. Ijambo nyamukuru nashaka kugusabikaniriza aha mu byahishuriwe Yohana igice cya 19 umurongo wa 6 n'uw'indwi rivuga ngo tunezerwe duhimbagwe duhe Imana icyubahiro kuko ubukwe bwa wa mwagazi bushitse. Imana ishimwe. Ngo kandi umugeni wiwe ariteguye, ngo yahawe kwambara impuzu zera nziza zikayangana zitanduye, ngo izo mpuzu nazo ni ibikorwa by'ukugororoka by'abera. Imana ikomerwa amashi gose. Yesu ashimwe. Numva ndagutera intege kandi mvuga ngo hamagara Yesu mu by'urimwo byose, ari mu kazi, ari mu ishure, ari mu rugo, uri umwana ukiregwa, uri aho bagutunze, uri umukozi, uvuge ngo Yesu mu byo nkora byose ndashaka kugumiza umutima ku ntumbero nyamukuru. Imana ishimwe. Twari tuje kubashingira intahe rero yo kubabwira ingene yabanye Yesu yabanye natwe mu rugo rwacu muri iki kiringo cy'umwaka wose. Nawe urafise iyindi ntahe uwo mushingira haba mu kazi canke hamwe hose na dondagura. Mugabo twuno munsi ikiduhagaritse hano kwari gushinga intahe ingene yabanye natwe muri ubu mwaka wose. Yesu abahezagira. Yesu ashimwe. Iri jambo ndabasabikanirije ni umuhezagiro Yesu yaduhaye ku munsi wa mariage. Nukuri no kugira ngo nawe burya butumwa bwiza bwavuzwe nawe n'ubwawe kandi ni wabushira ku mutima uzobona yuko buzogenda burakuviramwe ubutabazi. Nagira nkubwire kingene bwantabaye kandi nawe birashoboka yuko mu kazi wahawe hariho ubutumwa Imana yakorungikanye mu rugo, nawe Imana iragufitiye ubutumwa nyambura umuregwa mu kazi, Imana iragufitiye ubutumwa nawe ugenda ubusese. Turafise ico no kwita code de la route ni Bibiliya ikwereka ngo hajya hepfo hari dodane, hari ishure genda buhoro, ujya mu kundubura giruku, ujya mu kumubisagira uku. Ni code de la route irimwe ibyapa byose ukeneye mu buzima bwawe. Imana ishimwe. Rero Yesu ampa uwo mufasha nukuri cyabaye igitangaza. Hariho abo nabishingira intahe bakambwira ati nukuri bizoba bibaye bishasha, umugabo ndashinga intahe ko ari we yamumpaye. Imana ishimwe. Rero maze kugera mu rugo nari ifise ibyiyumviro nagiye njanye nk'umugabo, mvuga ngo nzorugenza uku muri bya byiyumviro nyene dusanga dufise. Mugabo ngeze mu rugo nasanze Yesu atari byavuga. Imana ishimwe. Yagiye aranyigisha mu buryo bumwe cyangwa ubundi, kuko je nagiye nzi ngo umugore ntashobora guhindura ingeso utamukubise utamuturumise ngo umufatire ingingo ruhasha. Imana idufashe cyane. Mugabo kandi nababwiza ukuri yuko rutari urugamba rworoshe, kuko yari kameremere iza kugwana n'ivy'Imana igomba. Imana idufashe cyane. Kandi nababwira ukuri mu mezi nkane ya mbere byari byangoye gose, hamwe sanga bimwe natinya byamushitseko agatuntura gose
hamwe yumva yo turugo akagenda, hamwe yandikira gakete akambwira ati none wewe wa rukundo wankunda rwagiye, mbega ayo mahoro ugumana ambuza amahoro we uyakura hehe? Kuko je numva nyene mvuga ati ahubwo we ni kubera utavyumva. Imana idufashe cyane. Mugabo hamwe no kwisengera Imana, nagira nkubwire ngo yarampa ijambo nkamenya ngo hariho icyo Imana ibwiye. No guha nk'akarorero nk'umunsi umwe ndiko ndamureka ku Mana, Imana wa mugore wampakoye nta ntungayo nimwe afise mu rugo, byose usanga binyabagiye, je sinumva rero ingene ngiye kubibamo. Imana idufashe cyane. Ndiko ndayishinga mu rugo nawe wibone mu kazi kawe canke ahandi, haba mu ishure canke ahandi, ushobora kujana bya byiyumviro we wakuye mu kibano ngo abanyeshuri bameze uku, ngo abakora ibi bameze uku, mugabo emera Yesu akwigisha. Imana ishimwe. Rero no kugira ngo inshuro nyinshi zobana nabi n'abantu uzusuzume uruhande rwawe. Ngeze imbere y'Imana ntibibaze yambwiye ati ego kweli ndamubona yuko ari mubi, ahubwo yambwiye ati ahubwo wewe ububi bwawe burakurembeje. Imana idufashe. Ndibuka umunsi mpijambo ryo muri cece cya mbere cya Petero, gushikaho umwigura nkuko Kristo yiguze ishengero kugira ageze aritunganye azarishikiriza Imana ritogawe. Imana ishimwe. Nanje ndavuga ati Yesu je nahinze ko ari wari mubi none renda fasha. Nukuri bya bikorwa twari tuzi ko abagabo badakora, bukeye nabizindukiyemo. Akabona ntoya gakoropesho ngo yangoreka tireka ari wabimbwiye. Imana ishimwe. Yesu ashimwe. Ubundi munsi nkarugwana nk'inyuma y'amezi abiri, kamere mbere gasubira kavyuka, gasubira nkamukarira ati ibi bintu we ntubona ingene wabigize nabi bidatonze. Mugabe ijambo rikaza rigakubita tinakubwiye mbi. Ubundi munsi ndaronka ijambo ryo mu cece cya kabiri cya Timoteyo, igice cya kabiri umurongo wa 24 n'uwa 25. Nakaze gose nawe arondera kwihagararako yerekana ingene nawe ivyo yagize ari ivyo. Twese turashapura, turabura ico dufata. Mama abuntu yari yaciye hano araduha message ivuga ngo iyo ikibi cije umunyabwenge arihisha. Acha turangira aho yihisha hariho ngo ni mu masengesho. Nubundi subira kwitura wawo tereka Yesu, nubundi burya byasuye kuba nabi. Tikiyago cyasi nukuri ndamugushimira twari tubanye neza muko no munsi byase ko duhuze. Imana idufashe cyane. Iryo jambo riraza rirambwira ngo umushumba wanje ntakwiye gutongana. Imana idufashe cyane. Akwiye kumenya uburyo bwose bwo kwigisha no kwihangana ngo agahanurisha ubugwaneza. Imana ishimwe. Navuye mu cyumba ndamusaba ikigongo, kandi urugendo ruca rubandanya neza. Ndamenya ngo wa muhezagiro Imana yaduha wo kugumiza umutima ku ntumbero nyamukuru irawuteramiye, ntiburige nibigenza igihe wemeye guca bugufi ugafukama ikakwigisha. Yesu abahezagire gose.